Mu rugendo yatunganije mu ntara ya Ngozi kuva ku igenekerezo rya 17 kugeza ku rya 20 Ruhuhuma z'uyu mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yatanguye kugendera komine Busiga, aho kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 17 Ruhuhuma yaganiriye n'abatowe bo muri iyo komine bari kumwe n'abaserukira ubuzi butandukanye. Iyo nama yari yitabwe kandi n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Ngozi, indongozi zo mu ntara no mu ikomine, abihebeye Imana, hamwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga be n'inzego z'umutekano. Mu mpanuro yatanze, umukuru w'inama nkenguzamateka yahimirije abaraho gukingira ibidukikije, kuvyara ku rugero, gukorana ubwira, kugwanya inda z'indaro, kwirinda gukoresha ibitari vyo mu buhinga bwa none, kugwanya kaboregwe n'ibindi. Ubutunzi bwa mbere Imana yaduhaye ni iyi si. Imana ntiyatanze amafaranga, ariko yaduhaye isi, irayidushirako maze kwitunganya, hanyuma ikirabwira umwana w'umuntu ngo genda uyirime kandi uyibungabunge. Kutabungabunga rero isi, ingaruka igaruka kuri twebwe. Ni hamwe wasamaye kuko nyakubahwa Amatari yabivuze, usanga uburyohe bwose bwahereye muri Kanyaru, hanyuma agenda guteragira ntihagire ikintu na kimwe wimbura, kubera ko wananiwe no kubungabunga ubutunzi Imana yaguhaye. Nabwo ubutunzi bwa mbere Imana yaduhaye ni aka gataka. Tubungabunge ino si, tubakeza ko mwahimirije abenegihugu guca imikobeko, guteragira ibiti bibana n'indimiro, kurandura imikaratusi zitunywera amazi, kubera ko igihugu cy'u Burundi ko nyakubahwa Amatari yabivuze, nta mazi yinjira mu gihugu cyacu, ahubwo nitwe dusohora amazi. Amasoko rero amaze gukama, atandi mazi dushobora kuronka, dushobora gusanga inyuma y'urunganwe rwacu dusigiye abana bacu cyangwa abuzukuru bacu igihugu cy'ubugaragwa, kubera ko twebwe abavyeyi twasamaye gukingira isi Imana yaduhaye. Nyeniteka Sinzohagera yongeye kandi asaba abanyabusiga kwitaho inyigisho mu mashure, yongera asaba ugwaruka n'abakenyezi kuja mu mashirahamwe no kwaka ingurane mu mabanki leta yabategekanirije. Mwagarutse kandi ku bibazo bigenda bihungabanya umutekano, kandi ngashima ko mwagiye murabihagurukira, kaboregwe n'ibindi usanga biko birahungabanya umutekano. Ibyo bidusaba by'ukuri kwirinda kugira ngo amahoro twaronse ntadufe kubusa. Amahoro twaronse tubandanye kuyakamisha ibikorwa by'iterambere. Ariko kandi ibyo mwagiye muravuga, hari ikindi mbona gisigaye gitera umutekano muke. Nagomba sabe zino ndongozi muri hano mubandanye muzamuhebeza abantu, ni ikoreshwa ribi ry'ubuhinga bwa none, aho usanga abantu bihaye ingendo yo gukoresha ubuhinga bwa none, cyo twita amarezo sosiyo, mu gutuka abantu, mu gutanga inkuru zitarizo, mu gutyoza abandi, mu kuremereza abandi igihe bazishushe. Ahanagira by'ukuri ndabamenyeshe ko muri leta baretse kutuzanira itegeko rijanye no kurwanya ayo mabi no gutanga ibihano ku bantu bakoresha ubuhinga bwa none bafise izindi nyungu mbi. N'iryamara gusohoka harimo ibihano bikomeye cyane. Aha rero twokundira akagohe abarundi bene wacu bavana n'iyo ngendo. Imbere yo kurangiza ijambo ryiwe, umukuru w'inama nkenguzamateka
yasiguye akamaro k'abazoba bagize sentare zo ku mitumba bagiye gutorwa hamwe n'ico kubaka ibiro vy'abakuru b'umutumba bizomarira bene gihugu. Ubutungane mu bisanzwe turizera ko nitwashiraho intaye yo kumugina ubundi imanza nyinshi nk'uko mwabivuze imanza z'amatongo urubanza rw'itongo nabwo rucirwa nyine kw'itongo kandi ivyabona biri hajya ko hari abantu benshi batsindwa batari ko batsindwa kubera ko babuze uburyo bwo kuzana ivyabona cyangwa ugasanga n'ivyabona bafise ntibashobora kwiyunguruza barakuze barashaje kuba cyane nguri kuri bigorana mugabo urubanza rubereye hajya nyene icyabona kiraza hari abakurambere baba bahari bavuga ati oya nawe doreka kubesha itongo ryanye rimanaka urubiro rwaca ngaha bakaza amasura akazi kandi rero nta muntu azosubira kunguruza urubanza kuko intaye yo kumugina ni urwego rw'ubutungane ubu bahora rutangurira mu sentare y'intango ubu urubanza ruzaba rutangurira mu ntaye yo kumugina ni ukuvuga abo mu ntango sentare y'intango izoba ijeje kuza iragenzura ibikorwa by'abajejwe izo manza zo kumugina bakaza bakaraba bazonabigisha ingene bafata ivyegeranyo ingene bafata imburano kugira ngo ushatse kunguruza ateza no kuronka ikopi ntawe uzunguruza urubanza rw'itongo adatwaye ikopi y'urubanza rwo mu ntaye yo kumugina aho tukaca twizera yuko imanza zizogabanuka zijanye n'injyane z'amatongo nico gituma dusaba yuko nihagera vy'ukuri gutora abaja muri izo nzego muze mutore abantu muzi ko ari mvuga kuri badahengama batagira ibiturire badakorora abantu by'ukuri bashobora kubatunganiriza aho rero mbere nizere yuko muri no komine ku mitumba itandukanye bafise inyubako bakorera kugira ngo izo nyubako z'abajejwe z'abatoye ku mitumba niyo nama niyo ntaye kumugira izocikorera muri iyo nyubako nyene amadosiye abikwaho nyene. Inama yarangiye umukuru w'inama nkenguzamateka yicuye ibibazo yabajijwe ahanini vyari bishimikiye ku njyane z'amatongo n'ubukene bw'ibitabo mu mashure.